Fire, fire more than fire niko gwaka ndavuga urukundo rwanje raba iburyo n'ibumoso niwe gusa ntagufite numva jewe napfa would you understand my feeling for you ujya ubibona ko ari we nahisemwo sinakwigumya no sichikukwega kwagalanya be today na tomorrow wansanze nishwe n'irungu uranyegerura mumuriza ya bo abaririmvyi ubonye babarundi ko turakundana sico kimwe na kera kera wasanga ari ubuntu bw'inzigo badafashanya ariko ubu urashobora kurungikira umuririmvyi mugenza ahubwo akagutanga no kwishira kuri stat canke kuri nani kuri Facebook Instagram he gusanga yasize akagatwera bugiye coming soon dusohora gusanga niwe yagutanze no kugashira ko kandi indirimbo ari wawe urumva urukundo riko ruraza turasupportingana abadasupportingana nabo no bahanura ko bo supportinga canke ntabirenze nyene. Coucou les gens, medinida murakomeye bivanye naho muherereye mwaramutse canke mwiriwe dépendamment de lorsque vous allez regarder cette vidéo. Hama muri kumwe na jewe mugisha Antial L'Oriel kuri kamera za Yaga Tech TV. Behind the camera turi kumwe na Fizzy Boy. So uno musi turafise umutumire adasanzwe ari muri industry yacu ari mu muziki ndundi. So reka tumwakire. Karibu cyane kuri kamera za Yaga Tech TV. Ya merci sana. Ego cyane hama benshi barakuzi il est vrai mais hari abandi bantu bariko baribaza mbega uyu muntu wewe ninde. So can you tell us Bo Jane twa Jocelyn Hoods kubanzi kubatanzi nako abanzi nabo ndibaza basanzwe banzi nyene basanzwe bakuzi nyene ya sanga umuririmbyi. Okay, asanzwe ari umuririmbyi nje naramumenye mu ndirimbo zigiye zitandukanye karati na mu buzima busanzwe So, aujourd'hui, on va parler par rapport à la carrière yawe. Yeah. So, neza tubwire. Watanguye kwinjira muziki ryari? Bo natandibuka natanguye kuririmba ndi Gitega. Yep. Nari Gitega. Niho uvuka? Niho uvuka? Bo muvyeyi ni yavuka. Okay. Ya nari nigi Gitega. Canja nari nakuriye muri centre jeune. Bo siyo nakuriye ariko niyo nari naragiye. Ndavuga ati reka ngende hari umuproducteur yitwa Amibaso. Chanera mu mugwi yitwa The Brothers mvuye muri uwo mugwi ngenda aca mu nyuma cankora ndumwe njino ngarutse ino ndatangwa niho nacingenda ndirimba kwa Giga Beat umwumva ngo ngira muramuzi Giga Beat bose baramuzi ya yego mvuye kwa Giga Beat niho naciye nsubira mu mugwi witwa Sugar Team. Okay. Ngiye mu mugwi witwa Sugar Team nawe ndavamwe mu nyuma canza gukora ndumwe ntangura gukora ku giti ciwanje jenyene kugeza n'ubu. Ok, iyo parcours yari ndende, ça veut dire que waraciye nko mu groupe ane? Bon, naciye mu groupe abiri aho gusibye ko naciye mu management abiri nyene n'ama groupe abiri. Yeah. So kweka wagira urazivamo? Bon, mu buzima tubayemwo turagerageza byose tukaraba aho bimera. Byase ngaha turonderera hari. Est-ce que biragoye gukorana n'abandi gusumba kwikorana? Bon, umwanya umwe biragoye kwikorana. Ubundi mwanya biragoye gukorana n'abandi kubera abantu ubu dufate niko nkorana nawe n'uwundi simba nzi mwe duhuye dukuze simba nzi ngo ameze uku Bolokhera ameze uku nakameze uku yasishobora kubamenya mwese ngire mumeze ariko mu gihe je ndiko ndikorana nije nzihangiro giwanje ubu muga turi muri team ndi muri management hari abantu badashobora gutahura ati Josre afise ihangiro nyabaki ariko je mfisanzwe afise ihangiro giwanje mvuga ati nkeneye gushika ku ihangiro giwanje nuko. Okay, urumva rero hose harimo turusho nkuko harimwo n'impambano. Yeah. Okay. Hama rero abakunzi bacu bakaba baribaza ati ego nivyo twakiriye umuririmbyi. Ariko neza nturaduha akantu katwemeza ko uri umuririmbyi. So, give us an acapella, bro. Yeah. Kuno bibiye rero bega ni waro. duhe shatwe iryohererwa amatwi nyene. Yo, fire more than fire niko gwaka ndavuga urukundo rwanje raba iburyo n'ibumoso niwe gusa ntagufite numva jewe napfa would you understand my feeling for you ujya ubibona ko ari we nahisemwo sinakwigumya no sichikukwega kwagalanya be today na tomorrow wansanze nishwe n'irungu uranyegerura mumuriza
wansanze narababajwe uranyegera yeah. Abakunzi ba Yaga Tech TV, je vous le jure, j'étais sur le point de dormir. So, wow, you have a wonderful voice, bro. Ijwi ryawe riratesa sana, rirarenze. Encore plus, ijwi ryawe risa n'ukusa. Tu savais? Ijwi ryawe risa nk'ukusa, uri beje vraiment ni bon. Hama rero tubandanye cyane cyane na carrière sasa. Ubu unye Jocelyn ariko araririmba. Bimeze gute? Ubu nye ndi ku giti caje nyene. Ubu nta management ndimwo. Bon, nkuko wabimbaje ubwa mbere. Hari intambamyi hakongera hakaba n'akarusho kuri jewe. Kubera iyo uri kurakorana n'abandi. Nawe muba mwarayazi mufitaniye amasezerano, hariho ibintu byawe batabazi, viziyo yiwanje. Hari ugasanga kandi kontra zirakunze kononekara muri ibintu byacu, ugasanga ibyo mwasezerano byose bakora guhemukira, ariko mu gihe ndi je nyene icyo mbura nicyo ntigita mvuga ati reka ndondera urumva. Rero ndagwana uko nshoboye kose ubu ntako bitoroshe kubera ibintu byacu biragoye sana. Mu ma studio biratugora, mu ma video bikatugora, n'ibintu bitwara uburyo bwinshi sana gose. Ariko turagwana, ariko mugabo je ndumva ho sarakarusha kuri jewe. Watubwiye neza yuko ubu unye tu travailles seul, uko kora wenyene. Nizihe mpambamye kurakunda nazo cyane cyane nkuko wabivuze uburyo burabagora cyane. Amahera uinvestisa mu muziki uyakura hehe Jose? Ahantu dukura amahera, ibintu byacu burya ntibibona mwebwe abarundi gusa. Ibintu byacu ntibibona mwebwe abarundi gusa. Turafite abantu baba sponsor, kandi wewe n'ubu ni nkuko wabonye nakoze neza nitanze, wewe nyene ruriho uraza kavuga ati bro rashoboye teka basi ati Jevre medgi wewe nyene urana wewe nyene bivaye n'ukuntu nyene nakwespire canke nagize iki nakuryohera, ashobora kuvuga ati bro reka sheme ikiganza gatonya mu gikorwa gikurikira. Nuko bigenda hama yandi tukarondera nkuko turabahungu nyene mugasragoringa ariko nyene ni maka mushitse. Ngira Jose mu myaka 5 ubibona he n'umuziki wawe? Kure cyane kure cyane, ntabwo umbwiye imyaka myinshi. Really? Kumwe umbonzobora kure cyane. Tubwire. 24 kweri munyitege sana. By the way 24 tuzemo iminsi ngahe? 29 jours. Donc 24 tumwitege Jocelyn, tumwitege kwiki? 24 nzokubita hababaza. Ababaza. Wow. Ababaza sana kabisa. Watubwiye neza yuko now you're working solo, genre travaille seul, hama nta bantu abastar bagenzawe bashigikira igikorwa cawe, abantu usohoye igikorwa kanaka bama bari prêt kugufasha, nta support uronka ku bandi bantu mukora akazi kamwe? Abaririmvyi ubunye b'abarundi ko turakundana sico kimwe na kera. Kera wasanga hari ubuntu bw'inzigo badafashanya, ariko ubu urashobora kurunkira umuririmvyi mugenza ahubwo akagutanga no kwishira kuri status canke kuri Facebook, Instagram, he ugasanga yasize agatrailer bugiye coming soon dusohora, ugasanga niwe yagutanze ntugashirako kandi indirimbo ari wawe. Urumva urukundo riko ruraza, turasupportingana. Abadasupportingana nabo no bahanura ko bo supporting canke nabirenze nyene. Nyene ni gusupportingana kubera ko umuntu yumushigikiye nukuri ko Imana aho wewe uri ni Imana yagushitse, kandi nawe nyene aho wewe ugeze Imana yashobora no kumurenza aho wewe uri. So nuko nyene kuri abivuga neza. So watubwiye muri 2024 twitege ko tuzokubitwa ahababaza. So 24 hayama track menshi rimbu dusohorere. Ni December je nayo nifuza kubaha gusa navuze ati kandi abasohorere muri January. Là, c'est bien. Hama Chizo ni producer wawe? Chizo tumaze gukorana ibikorwa byinshi cyane, ariko n'abandi barankorera, ariko Chizo ni producteur wanje cyane gose. Niyo twasiragorinze kuruta abandi bose, turakorana byinshi, nivyo mwamenyeye ko mwabimenye kubera Chizo. Wow. Shout out to him rero, ariko akora igikorwa ciza cyane, akokora ibikora inka. Chizo yubahwe kabisa, arakora ibikora inka, aritanga. Hagiye uri kurakorana n'umuvandimwe naco uri kuramuha wenyine akitanga akagufasha. Hagiye ni urukundo rwa mbere, urana umuntu agufasha ataco yitangiye, ataco yitaye ko bavuge ngo ruriho ndamukoreye iki ngo nawe ngo acanyishyure iki. Uwo muntu uzumwubahe sana. Umuntu ni wa undi niyo rukambye aseruka.
Wow. ibaza umuntu agukorera indirimbo urazi mwe mwumva indirimbo ngo yasohotse tuyumva ku maradiyo canke indirimbo hariho gukora beat hariho ku recording hariho ku ibintu bita mix kubambe ku mixa n'ibindi mastering byose ibintu byinshi sana nayo ugasanga yarihenze arakosora agasubiramo mugafuta yatwitangure yose ugasanga ariko abikorera ku buntu gamani man chiza yubaho aho man ma bro big up kabisa. Wow, quelle émotion biraryoshe kumva ko uba ufise umuntu this time abantu benshi twabaye abasnitch tukaba turi abantu babi abahypocrite turi bagira niyo twavuye nukuri ko Imana so urose umuntu mu buzima bwawe akakubera ikintu wewe wifuza so twe turashimira Imana. Ok, ça là c'était par rapport à ton carrière. Ubu rero tugende muri lifestyle. Lifestyle. Okay. Est-ce que Jocelyn apana nk'umuririmbyi Jocelyn nka wewe iyo utari kuba umuririmbyi wari kubande cyane kuba umuririmbyi nako biki nako bimenye iyo ntaho umuririmbyi oh yeah hano ntibiraba ukavuga ati nje n'ukuri bon talent fils si yo kuririmba gusa donc iyo ivyo kuririmba bitari gucamo hari ikindi kintu nari kuba urazi basi ndakwishira ndakorohereza urazi twebwe abarundi turabatutere urumva tout travail amurundi nakuba gusa ihemba ndashonje kwara tureke no kusonza abarundi turabantu tutige bige baguma bavuga ngo abarundi baragaya akazi twe ntitugaya akazi mani twe twarahasorize twara turabahasa twarapigitse n'ubuzima twe twarapigitse n'ubuzima nta kintu kimwe wumva ngo nkore sinkora ariko sinzi icyo nayo gukoramo iyo ntabo umuririmbyi iyo utari kuba umuririmbyi n'ubu nturabona ico utari ku donc t'es destiné à être en chantre bizimana kubera ubundi umuririmbyi sawa ikihama Jocelyn akunda ihe sport je ndakunda kwiruka na piscine no kwiruka ok Barça ou Real Barça ngira abajura babiri bo muri Barça Busquets ego ngene umuvuze Busquets vraiment mvuga ubundi ndiko kuva bakera babiri Busquets nande Busquets na ndabazi nembwira Busquets na ubona ngo mvuga ski ari umukoci ndagamvuga Xavi Busquets na ariko Xavi nawe narase histoire muri Barcelone so ni wari coach ni Xavi. Ok. N'uya muntu umustar w'umurundi akwanspire. Anyespire. Nta numwe. Really? Yeah. Donc uri ku rutwe rwawe wenyene. Urutwe rwawe. Bo ya jewe ndaba ngo ninaka ngo anyespire. Uno munsi kandi your role model. Yeah, reka ndakubwire kwanza. Je nta n'umuririmbyi n'umwe fana. Fana igikorwa jewe. Ndabakunda ariko nta murimbyi mvuga ngo ndafana naka ngo ndafana naka wapi je mfana igikorwa ciye. Okay, mu bikorwa rero vyize umuririmbyi aba yakoze. Mu Burundi ni benshi baririmba neza. Hano nabo mutazi baririmba neza sana. Ego. Urumva umaze gufana igikorwa. Usanga uzi kuririmba ntabizi usanga ukaze sana. Nana gato. Yo, karabaye gatarakarate mukuririmba wapi. Hama Jocelyn ukundiki. Undimana. Imana niki? Imana ni Imana n'abantu. Imana n'abantu nibo byo bintu bibiri ukunda cyane. Hari ukuntu harakantu nkunda kuvuga ati nkunda Imana n'abantu bati ndashima Imana n'abantu bake. Okay. Niba je tumeze gutema ati ndashima Imana n'abantu bake kandi bakavuga. Kubera hari abantu bake rero. Sivyo ko Imana ituramura ikadukorera byinshi byiza tutoronka no kuntu tuyishimira. Hariho n'abantu vraiment bagerageza bakoreshwa n'Imana. Ça va waraye bon. Ukimva ati reko ekiyo why me? Ukimva ati je anyumvire why. Wow. Ubuntu bwonyene grace. Usanga mvuga ati ndashima Imana n'abantu bake. Abo rero abantu bake bari tutazi kandi aho bari hose bashi Imana ibahezagiye. Thanks sana Jocelyn. Thanks sana wakoze cyane twakurondeye nwadukubise ikononga ariko watwakiriye cyane kandi amaboko yose wakoze gose. Nibyo byanje kandi sino batera ikonongo hama namwe je nzobakenera. So thank you guys.
guys, thank you. Nizere ko mwaryohewe, twamenye vyinshi ku muririmbyi wacu Jocelyn, kandi ntitwamenye juste par rapport à sa carrière, ariko cyane cyane twanamenye na personality yiwe. Ejo mugabo uruzombwira ati ba Jocelyn tunamvise ibintu ukunda mu kiganiro akoranye na Yaga TV. So mwaronkeyo akarusho ko kumumenya, mukongera mukanamenya n'ibikorwa vyiwe. Alors restez avec nous kugira ngo muze muraronka ama video yacu ku mwanya, mugire subscribe, hama nimwibagire aussi faire un j'aime, un petit commentaire, ikitagenda neza mukitubwire kugira ngo turonkeraho kugosora, hama ikigenda neza naho muduhe amashurwe yacu. So guys, thank you so much.